kandi twongere tubungabunge amashamba n'ibinyabuzima twongere rirama inyoni ziririmira mu biti agatutu n'akayaga vyova n'imvura mukungu ibiti birafasha biyikwega bihungabana. Ihimbazwa ry'umunsi wahariwe igiti mu Burundi uhurirana n'ihimbazwa ry'umunsi wahariwe igiti ku isi yose ku civugo ngo tugwize kandi tubungabunge amashamba n'ibinyabuzima nkingi iterambere rirama. Ibirori vyabereye ku mutumba Kirama, zone Bugarama, komine n'intara ya Muramvya kuri wa gatanu igenekerezo rya 8/0 umwaka w'ibihumbi 2021. Ndorimana Emmanuel umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije akaba ari we yari yaserukiye umushikiranganje muri ivyo bikorwa. Ivyo bikorwa vyatangujwe no gutera imivyaro y'igiti c'umuremera. Leta y'u Burundi ibicishije muri ubwo bushikiranganje ikaba ifise umugambi wo kugikwiragiza ndetse igikwiragize mu gihugu cose kubera akamaro gifise. Diomede Nzambimana buramatari w'intara Muramvya mwijambo ryiwe ryo kwakira abagendeye iyo ntara rongoye aratubwira imivyaro y'umuremera imaze gutegwa akanatera kamo abene gihugu gitera bivuye inyuma kandi arashimira n'umugambi ewe Burundi urambaye. Ibiti by'ubwoko bw'imiremera bingana ibihumbi 128 na 96. Ivyo navyo rero bikaba ari byo biriko biterwa aha ku kibira ca Teza. Kubera mwe mivyaro yose hamaze guterwa gusa igera ku bihumbi 56 n'amajana 579. Mboneyeho akaryo rero ko gutera akamo abene gihugu bose ngo dushire twese hamwe inguvu tubitere ku gihe, ntituzohave tuja kubitera ari bitamwaka ngo dusange twaruhiye ubusa. Mboneyeho no gushimira umugambi ewe Burundi urambaye kuko ukora ibishoboka byose kugira ngo imisozi y'ingaha mu ntara ya Muramvya igume yambaye kandi itotahaye. Twamenyesha ko umunsi wahariwe igiti mu Burundi wama uhurirana n'isekeza ryo gutera ibiti mu gihugu cose. Umunyamabanga akaba yavuze ko muri uno mwaka hazotegwa imivyaro y'ibiti igera ku miliyoni 5 n'ibihumbi 261 n'amajana 3. Ivyo biti bikazoguma biterwa no muri wa mugambi ewe Burundi urambaye. Mwijambo ryiwe yanagarutse no ku kamaro k'amashamba. Ibanyakubahwa mwese mukoraniye ngaha umwe wese mucubahira Imana muteye kuko musanzwe mubizi amashamba n'ibinyabuzima bifite akamaro kanini cyane mu kubaho kw'igihugu ndetse no kubaho kw'amakungu. Kukaba nkako atamashamba nta buzima. Mwese bene gihugu muri ngaha cyane cyane mwebwe mugira amahirwe mukaba mwara mwegereye ikibira, nibaza ko muza akamaro k'amashamba gusumbya abandi bose kuko mwebwe muri mwishamba byo kuri murabibona yose niho turi, ibyiza mukora muri iryo shamba muraribona. Nico gituma dukwiye kubungabunga ibiti mu ntumbero yo gushigikira iterambere rirama. Ibiti amashamba by'ukuri n'isoko y'iterambere rirama. Murabizi amazi mwobaza hepfo mu kiyaya c'imbo za Bubanza za Cibitoki niho baza akamaro k'amashamba kuko iri shamba ryanyu ritahari nta mazi boronka. Nta numwe rero ayobewe akamaro k'ibiti. Hari umugani mu Kirundi dukunda tuvuga tuti karahara mu ruganda ntibacura. Amashamba canke ibiti ni karahara mu ruganda ntibacura. Ivyo nayo ko ndavuga abo mu kiyaya c'imbo n'ibindi byinshi murabizi. Ibiti murazi ko bikwega imvura, murazi yuko ibiti bikingi nkukura. Abarivye bariko barayivuga kandi nkabandi bashamiye cyane mwaratahuye akamaro kukingira ibidukikije. Byukuri ibiti birakwega imvura. Abantu mwegereye iki kibira imvura igwa umwaka wose, mwege murima umwanya wose. Biga rero suko ntivyizana bizanwa n'iki kibira. Nico gituma muteza kugikingira.
birakinga inkukura nk'uko banyayivuga. Igiti kirazana akayaga keza. Ibyo biti mubona nk'ubu biriko biraduha umwuka mwiza wo bita oxygene abantu abasomye umwuka duhema. Nk'ubu turiko duhema akayaga keza gusa, aha nta mucafu no murimwo mu kirere kubera umwuka uri kurava muri ibyo biti. Akamaro k'ibiti rero nibaza ko nganto kavuga ngo ndakamare murakazi ndakabigisha ni keshi muravyeho muba karaba ibyo muryamako mukaraba ibyo mwicarako byose murabona yuko igiti ariko arahara mu ruganda ntibacura by'ukuri. Ivyo bikorwa rero bikaba vyari vyitabwe n'abashinga amateka n'abakenguza amateka batuye mu ntara ya Muramvya, umunganizi w'umushikiranganje w'uburimyi ubworozi n'ibidukikije ba musitaneri bo mu ntara ya Muramvya, abaserukiye umugambi w'igihugu wo gukingira ibidukikije we Burundi urambaye, abayobozi bakuru, abayobozi n'abakozi bo mu mushikiranganje bujejwe ibidukikije, abahuza bikorwa b'imigambi y'igihugu itandukanye, abaserukiye amashirahamwe akora mu gisata cyo gukingira bidukikije, abahurikiye mu makoperative y'Imuramvya, abene gihugu ndetse n'abanditsi n'abamenyesha makuru b'amaradiyo, imbonesha kure n'ibinyamakuru bitandukanye. Tugwize kandi twongere tubungabunge amashamba n'ibinyabuzima twongere rirama. Umuyango kwerenga umbe ureza amashamba nkingira amashamba hamwe n'ibibayo byose tubyubahirize. Umuyango kwerenga umuyango kwerenga umuyango kwerenga umuyango kwerenga.